igitoro cyabonetse kiruzuye tubwiye mu station tuti ngo mutore igitoro ngo nta mahera nifitiye mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye bwira abafise aba station bose nibagende gutora igitoro muri Sopepo kiruzuye kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu ndabwire ngira ndondera ingingo fatira ama station yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro ubutare nitunga rusangi reka nasanze ari abarundi bari barabwigaruriye n'amahera bakuyemo bagaca banyegeza hanze bagashora baca banyegeza bashora banyegeza barabwigaruriye none ubu nagize ndababwira nti ngo rero tubwimbe batangura kwihinguza urazi mu gihugu cyawe utanezerwa n'iterambere ndongozi muserukira abandi bene gihugu muri ngaha duhereye kuwadutumiye ngaha buramatari nabo basangiye amabanga yo kurongora abene gihugu gushika ku mitumba no mu miryango mwanyakubahwa muserukira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu cyane cyane umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano mwanyakubahwa muserukira urwego nshingamateka na nkenguzamateka mwanyakubahwa muserukira urwego rw'ubutungane namwe mwanyakubahwa muserukira inzego z'umutekano no kwivuna basi mwanyakubahwa muserukira amashirahamwe atandukanye yaba ayabamenyeshamana n'ayiterambere mwanyakubahwa mwese bene gihugu cyane cyane mwebwe mvukira z'iyi komine nziza ya Bugendana umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu Fisa akanyamuneza ntangere ko kubona uno munsi Imana yadushoboje tugahurira hamwe ngaha muri iyi komine nziza ya Bugendana ndabashimire ko mwaje mwese mugasiduka niyonka muje gusanganira indongozi zanyu iki akaba ari ikimenyetso cerekana neza kubu abene gihugu n'indongozi bamaze kunywana kuko bitaba byo mwari kwirabira hirya ntimwari kuza gusanganira indongozi yanyu najewe ndazi yuko twaherukana kera nakaryo kuko dusubira gukumburukanya twongera tuza turahanahana ivyiyumviro kuri urugendo turimwo ruroresha igihugu ku ntambwe y'iterambere ndanezerewe rero kubona n'indongozi z'imvukira zikorera mu bisata bitandukanye mu burere butandukanye baba bagwizatunga bose bakaba baje uno munsi kugira ngo tube turigirana kandi duhanahana ivyiyumviro ibi rero si bisanzwe dufate ko ngaha ari nkuko turi haziko kuko igihugu n'umuryango kera wasanga indongozi n'abandi bene gihugu umenga hari inyenga hagati y'iyo migwi ibiri nuba indongozi wamenga wewe aravuyemo mu bene gihugu ariko ubu biriko biragaruka aho indongozi yumva yuko ari uwa mbere mu bangana
abenegihugu baraja hamwe bakaraba muri bo uwo baje imbere. Uwo rero abagiye imbere si uko bavuyemwo, ni uko abagiye imbere kugira ngo abarongore. None nagomba ntangura ubwa mbere ndabakengurukire. Igihe twaherukana twariko turavuga ingere tugiye kwinagura mu gutora indongozi nshasha. None izo ndongozi mwaraye muzitoreye. Abahutu n'abatutsi n'abatwa gutandukanya vyari vyoroshe. Imana icishaka ko tuba Barundi. None izo ntetezo wewe ushaka ko zunga ubumwe wogira gute ngo zitwe kumwe? Ushira mu rusyo. Usyeye ibigori bivanganye n'amasaka n'uburo hasohoka ifu. Woshobora gutandukanya ifu y'uburo n'ibigori byose byasyerewe hamwe? Mwumvise igituma rero ubu dufise ubumwe. Imana yaravuze iti nta yindi nzira reka ndabacishe mu rusyo. Nta murundi numwe atakozwe ko n'ivyago vyashikiye Burundi. Twese hajya twariko duca mu rusyo. None bijya bigori uri kurabisya ntibibabaraga. Natwe twarababaye. Hanyuma duca dusoka twitwa Barundi. Uno munsi twopfuma tuvuga tuti n'abarundi bagizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Sabahutu n'abatutsi n'abatwa bagizwe abarundi. Oya. Nikujya uvuga ngo ifu, ngwiyifu, ngwivanze, ngwirimwe ibigori n'amasaka n'uburo. Kandi murazi kwicigira n'indema mubiri nyinshi. None twe tubaye abarundi ntimubona ko duciye turyoha. Erega ibi byose tuvyubaka ko turi abarundi. None rero ntihagire umuntu yogenda twaye uwo muzigo bubabare bw'akahise. Twumve ko turiko twubaka Uburundi bushasha, Uburundi buteye imbere, Uburundi koko n'ububona abona ko ari igihugu. Aha birashoboka ko hari abantu batunze n'amahera menshi. Muguri kuca mwibarabara ukabona inzu nizanyakatsi uvuga ko Burundi ari igihugu gikenye. Ndashimye cyane ivyo burabataravuze. Uciye mwibarabara ukaraba ukabona hari utuzu tw'amabati dusa neza ucumenya uti igihugu cy'u Burundi kiriko kiratoha. Hariho umunsi umwe barabatanzania bari baje mu Burundi hari mu 2012. Hanyuma bavuye ikigoma baci Bujumbura baraduga gushika n'Igitega. Mbere ico gihe hari umunsi mukuru wo gukeza igisagara ca Gitega cari kimaze imyaka 100. Bambajije ikibazo bati tubwire abarundi mukura amahera amajahe. Urabona 2012 ntitwari bwatohe nk'uko hari hakiri kwashi. Hanyuma ndabaza nti oya twebwe nta mahera tugira, twayagira tukamera uko. Baturabesha ngo kuva twinjiye mu Burundi ngo twaciye Makambe Mabanda turinjira duca mu Rumonge dushika Bujumbura, mbere baranazimiye baca Ngozi baca muri ribarabara gushika Igitega. Baca bambwira ngo kuva binjira ngo babuze ngo inzu ya nyakatsi. Nta nivyo nari bwabone na jewe. Erega bwabo ndi wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Mugabo bo babonye ko babuze inzu ya nyakatsi kwibarabara. Bati none mwebwe amahera mu yakura he? Natwe tumaze imyaka myinshi cyane mu mahoro hakiri nyakatsi. Ariko bavuga ndabona iyo ibarabara rishajije n'abantu baravuga bati hajya n'ahantu. Nawe uzurabe wambaye ibishambara naho ufise umuriyoni ku mupfuko. Bakubwira ko urumworo. Igihe twahindura inoti hari umugabo twabonye yajanye muri banki miliyoni 7 mugatamba ibirato. Ari miguruwazi. Niwo munsi natanguye kubona yuko umuntu atambaye ibirato wese abari kijuju. Abari kijuju ntimuhave mubesha ngo abo bagabo muzobona batambaye ibirato ngo nuko babuza amahera kubigura. No kubera ari bijuju. Ni bijuju gute? Ubwenge bwabo bwose bwahereye mu mano. Ubwenge bwabo kubera iki bwahereye mu mano?
agenda ariyumvira ibuye agira tsitare ko niho arigira ari muhande ubwenge bwiwe bwose bwamanutse hariya mu kirenge none yotera imbere gute ameze uko none uwo mugabo ntiyari afise miliyoni 7 yazizanye mu mupfuko akabusunzu miliyoni 7 mugabo atazigere bambara ikirato tumenye rero yuko umuntu kugira amenye ko ari umuntu w'ukuri no kuraba ingene asa ku mubiri isuku ku mubiri ukabona ko yambaye uturato none inzu yo woyubaka utagira umushinge aho honyoye niwo mushinge muribuka mu minsi yahera dutagwe kwabwira uti mutambuke mukura ikirenge hasi hariho abatavyumva mugatwara babwiye tuti udakuye ikirenge hasi ntuzotera imbere mbere hariho n'abaciye batangura kuvuga amajambo ya muhe ariko nabwiye nta kuntu wogenda urakwega ibirenge gutya uzoshika ryari yuja ariko kuye ikirenge hasi urashika yuja karushika n'ingoga kuva mu kuye ikirenge hasi nta kintu mwabonye cahindutse ubu niyo turi mu munsi mukuru w'abakozi nza mbona na nyoko bagenda atambuka gisoda rijya n'iterambere mu mutwe yaramaze guhinduka kumva yuko utambuka ukura ikirenge hasi none rero ubu ko tugeze aho dukanura tubanze turabe ingere dushaka gutera imbere yuko twiga iby'uburongozi tubanze twige gutera imbere kubera iki twararavye dusanga igihugu ntigishobora gutera imbere bene cyo bareza amaboko badakora bateza gukora nako si byabe byo uvuga ngo bateza kuja gusaba akazi ugiye gusaba akazi umukozi n'ujya guhaya akazi wewe ntuburi kurakora wewe uri umunyakazi nturi umukozi umuntu wese rero nitwa dushaka gutera imbere ntihagire n'umwe asigara adakoze kuko ingingo ngenderwa ko twabonye yo twogendera ko kugira ngo dutere imbere twasanze ari ingingo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako rero wige wewe iterambere rikuva ko gute ni igikorwa cyose wakoze kugira umenye umutaha ufise banza uwibaza ikibazo kimwe uti imana yandemeye iki wewe ubaza ikibazo uti ni kuko imana yandemye ndi umuntu kubera ikitangiza impene bokokeje gasha iyo bimpene kubera ikitakugiza ingurube aho muravyiyumvira kugira mumenye umutahe kubera iki itakugiza impene irindira ko bayijana ku kiziriko bakayereka ngo rishaha impene yo hariho n'impene zipfungwa zigenda nta kantu murambona mushirako ku munwa urazi kukwicisha umunoho kubera iki imana igihe yakurema kandi cyo munsi mwagitegereye iterambere zoca ribashwara yabanje gushiraho umutahe wawe wose ivyo wewe uzokenera mu buzima bwawe byose baza kubishiraho ku isi ihejeje kubishiraho niho yacikurema yashize bizo gutunga ikirakurema mugabo tubanze twumvikana kubera iki yakuremye n'umuntu w'ubwenge iyo usomye mu ijambo ry'Imana nama ndavyibutsa abantu ko Imana twayiha ikibazo ca mbere nico gituma tuba turagenda tuze turakurikira iby'Imana itubwira itwereka Imana yararemye ku munsi wa mbere mwe mwavuze ngo mukeneye amahera mu ntegere rero abantu bakeneye amahera mwumvirize Imana yaremye amahera kuwa kangahe Imana yararema iremye ngo igaciraba ngo ikabona ni vyiza cyane mugabo ikabona gahaze ntiyanyugwa umunsi wa kabiri asubirira rema ngo ibona ni vyiza cyane ntiyanyugwa umunsi ugira gatatu irasubirira rema yaguma ibona ikibuze gushika ku munsi wa gatanu igumirema ngo igahindukira ikabiraba ikabona ni vyiza cyane muri kaguma ibona ikibuze Imana cyayumvira ikibazo iti none jewe nzorema gushika ryari sizokwiganduhuka ni Imana yaca yigira inama
ikikoranya inteko mwijuru muzobona handitse ngo tureme umuntu ngo tugire umuntu tumwishushanyeko hari muri mitingi bati none twe tuzoguma turema ntituzokwigira turuhuka bati reka rero tureme umuntu tumwishushanyeko ase natwe duce tumuhagabe ibi bintu byose tumaze kurema aca bandanya Imana hejeje kurema umuntu yabonye ko ari byiza kiravuga iti ubu nta kindi mbona norema je ndahejeje ikiya irafata karuhuko umunsi w'indwi ntace yiruhukira mbwera yari bwarema inzu yaruhutse itararema inzu yaruhutse itararema amahera yaruhutse itararema impuzu yaruhutse itararema imodoka hariho n'ikintu mwamukeneye iminsi yose yaruhutse itararema n'inkono yo gutekamwe none iruhutse ko yari yabonye ko iguma ibona kaburi kagumirema hanyuma ikivuga iti ndaruhutse ninde yarose ubwo butumwa bwo kubandanyirema si umuntu wumvise igituma uzi ubwenge yaremye umuntu azi ubwenge kugira ngo aca abandanya bya bintu byose Imana yashiraho abihingure biheze bimutunge mu buzima namanda iyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana kandi boye muri soma kuko niyo nzira itumbere dushobora kuguma dukurikira iyo ndiko rero ndasoma ijambo ry'Imana namandaba ingene Imana yashize Adamu na Eva mu murima wa Edeni ntibarima ariko abana b'abantu turi babi urazi Imana yakwihera ibintu byiza ukavyanka Imana yamushizeho arye byose byari bikwiye kandi byari biryoshe hanyuma Shetani kirazimubwira ngo burya we ngo ntubona ko uri umukene ngo ntubona we ko uri umukene nta kintu ubona ubuze ati none urajya ivyamwa byose biri ngaha Adamu na Eva bacabona ko bakenye bari bafise byose kubera kamwe gusa karabatesha ubwoko baca baragumuka barenga itegeko hama Imana kirabahana ibahanye yarabirukanye ibakura muri wa murima wayo kubera gusa muri mwebwe ubu ntihoze umuntu abwira ngo urabona ingene ukenye ngo raba ngo nakagwa afise imodoka ngo we ntugira imodoka none uca wiyahura sivyo biriko baravuga ngo raba Burundi ngo nico gihugu ca mbere ngo gikenye kw'isi mugabo naraye ndiye naraye ngyavye mwese nta kwashi mugwaye ngaha mugabo hariho abandi bagwaye kwashi mugahakaza umuntu kugira ngo ukunde ugumuke kujya kwa Adamu na Eva baciye bagumuka ngo babuze kajya kamwa baca barenga itegeko Imana kirabirukana ibirukanye byagenze gute n'impuzu yayo yarayisigaranye yacivuga iti genda muri gusa muri bicibwa ni mutahe bashitse inyuma y'umurima baca babona bari gusa impuzu y'Imana yayisigaranye kubera iki bareze itegeko none baciye babura n'ivyo bari bafise ngo kuva ubu no mu kurya uzobanza ubiricuya utaye ivyo wari ufise kubera gusa ngo ndakenye iki ico ukenye urashobora kukironka none ivyo bindi ufise byo bikuye he muri mwese wavutse afise impuzu ninde uwo yavutse yambaye hari uriho none ko twambaye muri twese uwavukanye amahera ninde twese twavutse turaboro Yobi niwe yabivuze neza ati navuye mu nda ya mama ataco nambaye n'ubu ndabizi zosubira ataco nambaye nico gituma rero mutegeza kumva igituma muteza gutera imbere Imana yakuremye kugira ngo ubandanye uhingura ubu Imana irose ikibazo ca mbere mu Burundi tuvuze tuti kuva ubu Imana niyo ifise ikibazo ca mbere mu Burundi niyo mwami w'u Burundi Imana yacivuga iti nanje rero ko munshize imbere sinwamaramara mumeze uko reka nanje ndabahindurire ikiravuga iti reka ndabereke itunga mwari mufise mutari muzi itunga mwari mufise mutari muzi none gantuzeho ubu butare turiko turabona uno munsi ntibwari buriho
mugahari ishashara ku maso ku buryo utigera tubibona. Umuzungu yaraje arabwimba arihereza, mugabo acaduhenda ngo ngume ndabaha imfashanyo, ngo akira imfashanyo kugira dusamare ntituze twigere twiha. Hageragira ndababwire nta muntu yamaze kwishiramo ko ari umworo kugira atunge bizomugora. Ishiremwe mwese ko murabatunzi, uratunza aha wewe ufise itunga ubu bwenge izi nkomezi zawe nitunga, ishiremwe kutunze. None sinabajije ugugwa ngahe, ubonye amahera ugugwa ucumenya ko ari itunga rya ufise. Iyo rero ingorane dufise, umworo ni yarosa amahera acarya yose ngo yisubirire mu bworo bwiwe, umenga ntacahovye. Muze murabe umworo arosa amahera, icambere avuga ngo abatunzi imbe babayeho gute, agaca yiruka ngo barya brochette ngo na henekene, agaca yiruka kwibare ngo narosa amahera nanje ngiranywe henekene. Aheze gadaguye ya mahera araheze yisubire mu bworo bwiwe, agaca aza kukubwira ngo urabona ubukene. Muze mwumviriza aho bavugira ingwara y'ubukene ni mu kabare kuri kontwari. Kubera iki? Ahejeje kurya nk'ibiro ihenekene imwe igugwa ibiro 10 vy'ibigori, imwe ibiro 10 vy'ibigori, agacanywa zine. Ahejeje ibiro 40 vy'ibigori abishize mu nda yiwe wenyene n'umwana ntiyamuhayeko. None aciye abura yo gusumisha ibigori ngo ajane muhira, ngo ubukene ngo ndabuze amahera yo wariye ibiro 40 vy'ibigori. Ihenekene zine gabasha mugabo umwe ntazikubitamo zine, ihenekene zine ibiro 40 vy'ibigori munda, agacabura amahera yo gusumisha. Aracagenda ubukene ngo tuzobuvamwo gute? Kubera iki? Umukene we umenga baribanira n'ubukene bwiwe, ni yarosa amahera cayonona ngo ndayamare n'ingoga. Ari ikindi nabonye giharawe kuri mwebwe gwaruka muriko muraheza amashure, hari ikintu giharawe nabonye. Uzubona arosa amahera ya mbere acataka kuvuga ngo mbengo babakire bakera ngo bameze gute, ngo afise imodoka, ngo reka naje niruke kugura imodoka. Ahejeje kuyigura igacigira isanganye ejo, agaca yisubira muri bwa bworo bwiwe. None arayikora arafise ayandi mahera, cayiga cigonga imoteri. Aho kwiyumvira ati ko dosa amahera reka nje ngira umugambi, uwo mugambi ari uzocungurira imodoka, kuko niyipfuye wa mugambi uragura yindi. Mugabo hariho ingwara uzubona hereye ku modoka. Imodoka tugiye Igitega gafata bisi nawe ugafata imodoka yawe, ntituje Igitega twese. Mugago mpaka gwanje ungendere muyi wanje gusa. Nagadabwire umuntu afise imodoka ijya modoka mubona izimvye, n'ufise amahera yo gufata bisi, umutunzi n'ufise ajya gufata bisi. Aho nkamwe usanga muramharirije kandi narabigendereje. Uvuye Ngozi ni jipe yawe washika gahi mutaho igacipfa, utagwa gutelefona umumekanisiye ngo aze kugukorera imodoka yawe. Mugaje ndi muri bisi shitse gahi igacipfa, nca ndayivamo ngacanurira yindi, ngaca nibandariza Igitega. Urubanza nkarukora wewe mpaka mekanisiye azaze gukora ya jipe yawe, nta kintu hovye. Aha ndiko ndabakura kwigishashara kiri ku masoga kugira mwumve iterambere. Erega muragendana mugabe ingorane muca mushaka kuyonona ry'amahera, ngo nashoye ngo reka nkwereke, ngo nashoye ngo nashoye ingurube zibiri, ngo nashoye inka. Sha nawe umuntu afise amahera arakundana gabasha, uza wumva ngo nanakamumpere ngo kutamvumba, ngo mbe burya ntiwambonye wewe. Kubera iki? Ntituramenya itunga aho riri. Musitanteri wa komine Bugendana, iki cigwa ndiko natangura cumva, ubu uriko uracumviriza, kuko ibi ndiko ndigisha nivyo ugira uje kwigisha bene gihugu hariya mu mitumbi wabo no mu mazoni wabo, kugira ngo twese abarundi dukanure dutangure gukora dutera imbere. Iki cigwa nticahora gitangwa, nukugira ngo nawe musitanteri ndiko ndagukwangura nigishe wumve nawe ivyo ugiye kwigisha abene gihugu. Ivyo kwicara mu makomine ntibirimwo.
indongozi akamaro kayo nuko ubwa mbere yereka bene gihugu inzira igororotse, ingingo nziza zibereye, ingene babana, ingene bakorera hamwe. Kubera iki ndiko ndababwira ibi bikorwa, ndababwira umwe wese ariko arakora. None byose ubikorera rimwe, urakeneye uwundi muntu. Ndaberekerera ubugira kabiri aho twapfiriye. Twabuze indongozi zitwereka. Ubwa kabiri twarase umwe wese kuramigwa n'impano ya mugenzawe. Mu bisaza umwe wese ngaha ukumuri ngaha, umwe wese arafise ikintu, impano yiwe. Mpora ntwenga ari umuntu avuga ngo nakaracuruje ngo acara ngo umutunzi ngo nanjeje gucuruza, ugacuruza ukarindira ko bitera imbere ukabura kubera si impano yawe. Mugabo urafise indi impano, ugasanga urafise impano yo kurima, uwundi afise impano yo kubaka, uwundi afise impano yo kuvura. Mugabo twese dukeneye impano y'uwundi, umwe wese arakeneye impano y'uwundi. Niyatarenta muhora mwumva umwe wese yarose bikwiranye n'ubushobozi bwiwe. Ni nawe rero impano yawe ihuye nawe wenyene, nturirire impano y'uwundi. Mugujya wundi nawe arakeneye impano yawe. Nta muntu adakeneye uwundi. Hari uwuze gantunze we icarusho uwundi ngaha. Umuntu wa mbere avuga ngo ntaco jewe mfise norusha uwundi ninde. Nivyo muze muravyiga. Naraciye umugani w'abantu babiri. Abantu babiri, umwe ari muremure uwundi mugufi. Uwo muremure aca atangura kwibabarika kuri mugufi ngo wenda kurusha, ngo ndushiki ngo ndakurusha uburebure, ngo wewe ngo heraba. Ati sawa duhagarare hamwe turabe uburusho wundi. Umwe muremure aca avuga ngo sawa ngo kora ngaha ngo udasumbunutswe, ngo udasimvye ngo kora aha. Wa wundi mugufi nawe ati sawa, ati nawe kora ngaha utunamye. Ntiwumve ko ndakurusha gukora ngaha. Muremure biramunanira gukoraho, nawe mugufi hari haramunaniye. Muga muremure na mugufi bagiye hamwe bashika kure. Uwundi muganiza yari impumyi, be n'umuntu atagira amaguru. Umwe aramugaye urumva amaguru atagira amaguru, uwundi nawe akaba impumyi. Impumyi iri kwiragenda icigwa mu rudigi rw'ivyondo, iciherayo ihonyora isaga ihonyoye mu vyondo biranka kwavayo. Ararondera igene yova kuko ntahabona, ahonyora hose urumva ntamenya haza guhonyora. Hanyuma vyakabaye kera ngo aza yumva umuntu avugira hagufi yiwe, ati nta muntu numva. Ngwego ngo ndagusavye muhanyi, ngo urabona je ndi impumyi, uraba ukuntu wonkura muri urudigi rw'amazi. Nawe aca avuga ngo erega ngo je ndi ikimuga nanje ndindiriye nanje wonkura ngaha. Atoya ntabara wenjya ngo bishobora kufisa amaso, ngo nanje ntagira amaguru. Hanyuma vyakabaye kera impumyi cibwira umwe atagira amaguru, ati wewe kubona rero nkwereke ingo ngaha ku mugongo wanje. Hanyuma uri ku mugongo ucuza urambwira ukuguraho ndagushinga. Umwe atagira amaguru acaja ku mugongo w'impumyi, akaza aramubwira ngo duze ukuguru ngo honyora ngo ahimbere gatoyi, ngo gira mu kubafu ashirayo. Yumva aravuyeyo yampumyi ikirava muri bya vyondo, nawe undi atagira amaguru baravuyeyo. Nta muntu numwe adafise icyo ashobora gufasha uwundi. Nico gituma uruhombo twagize mu Burundi. Nimwiyumvire abantu bagandaguwe mu Burundi b'incabwe ngene bangana. Hajya twarahomvye, nimwamubona uno musi Uburundi atari igihugu giteye imbere, twarahomvye. Kuko bajya bapfuye bari kuturamira. Wewe urakeneye umwigisha ni wabura umurimyi. Umwigisha ariko yigisha umwana wawe, amwigisha ubuhinga bw'ingene ashobora gukora ibikorwa vyiza vyiteka. Mugabo umwarimu ariko arigisha araza kurya, akeneye umurimyi. Umurimyi ashobora kwitaba n'isuka, arakeneye muganga. Muganga ari kuvura ntari kurima. Mugabo nawe uri kurima uragwara ugakenera muganga. Mwarimu araza gukenera muganga. Umwubatsi naho wogira amahera yo kubaka inzu utazi kubaka, uyubaka gute? Urakeneye umwubatsi. Urakeneye uhingura amabati, uhingura imisumari. Urakeneye umubaji, n'umubaji nawe aragukeneye. Ubuze umuntu ububuze niwe ubuhomvye.
hajya twarahomvye bajya abantu twabuze muri iki gihugu cyacu n'uruhombo rukomeye kuko bajya nibo bari gutuma igihugu gitera imbere muga nimurabe ingene igihugu cyateye inyuma gushikaho umuntu yiga ntanamenye ubutare kandi ari byo yize muga turamaramaje nuko twakanuye abantu baraja kwiga gisata cy'ubutare n'agataka hama nubu mubajije ubutare urabuzi Jessica ndabuzi bwose buramotera ahubwo aho nciye hose no mu gitondo hariho ubutare nabonye dufise atanumwe yarazi ko tubufise batangaye ndabibabwiye hariho ubutare bw'ubwoko tutari bwumve n'amazina ubutare bwitwa ngo pirode ntabwo nari bwumve nasanze ari ubutare buzimvye kare twarabubonye aho buri hariya ibubanza mu kibira kubera iki Imana ubu yatawe twugurura twari dukeneraniye rero dukeneraniye none muganga uzofasha gute kuri umuntu nkaba umuntu wikunda nkikunda dutegeza kuronka indongozi rero zihuza izo mpano zose dufise indongozi ziravuga ziti Burundi kugira butera imbere hazokogwa ibi twese umwe wese agira icakoze hanyuma ivyo bizokogwa bakavuga bati abajejwe iki bazokora iki abajejwe iki bakora iki twese tugahuriza hamwe umwe wese ku nguvu ziwe mwebwe mukoze ibikogwa uzoshora kugira wawunda kugurire mugabo ucutanga ikori n'amatagisi iryo kori niryo rigaruka rigaca ryubaka y'amabarabara rigaca ryubaka bya bitaro y'amashuri meza ivyo bibuga vyiza ntidushobora gutera imbere rero tudakoze ibintu bigwiza umwimbu kugira ngo dushobore kubaka ayo mabarabara ikindi gishobora kuduteza imbere nivyo vy'ubutare ubutare nitunga rusangi reka nasanze hariho abarundi bari barabwigaruriye n'amahera bakuyemo bagaca banyegeza hanze bagashora baca banyegeza bashora banyegeza barabwigaruriye none ubu nagize ndababwira ntingo rero tubwimbe batangura kwihinguza kubera iki twahora mu ngorane uko tuzivamwo niko abantu bazarakanura tuzora turabakanuza ariko ubu twatangwe gushora ndizeye bari bamwijeje kuno munsi bashobora guheza gutunganya ubundi dushore kandi tuzokwigira duheza kuko tuguma twimba bikagenda neza iyo ubonye rero ikibazo ufise ntuzugire ngo ucuta ubwoko ni kibazo nicukenye utarashikira kuko turi mu nzira tujayo ariko mumenye ko iki gihugu cyari cyariziziwe n'amashetani namye ntwenga uno munsi mu gitondo navuze nti abarundi nimbura bugirire igitoro cyabonetse kiruzuye tubwiye mu masitasiyo tuti ngo mutore igitoro ngo nta mahera nifitiye mbwira uwo muntu wibatse sitasiyo atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye bwira abafise abasitasiyo bose ntibagende gutora igitoro muri sopepo kiruzuye mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira yubatse sitasiyo bwira tuze tuyirabarabuko kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu ndabwire ngira ndondera ingingo fatira amasitasiyo yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro nta yindi nzira oya nimwe yumvira umuntu afise sitasiyo wamubwira ngo gutora igitoro ngo nta mahera nifitiye sawa iyo sitasiyo duca tuyitwara ibiya leta hanyuma aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza sitasiyo yawe nta yindi nzira hajya namaze kuvuga babe barategura inama dufata ingingo uburongozi nukunyene ntidushobora kwemera umuntu azaratwononera mwene abantu bopfuma reka kubaho mbe Yesu niwe yavuze abonye Yuda mugabo ayuda bamaho ayuda baramaho yabonye Yuda ivyagira akora araraba igitutsi yo mutuka aca mubwira ngo vyo kubereye vyo gwipfumureka kuvuka none n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma abanyamahanga ntibabarundi
urazi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere. Uburongozi rero nukuza turaraba ni haba kajagari kubera umwe wese yikunda. Dutegerezwa gukora ibishoboka byose abantu umwe wese azana impano yiwe akora ibyiwe uwase kubikora nawe ntazoturira ivyacu netwo mugira gute. Indongozi rero akamaro kayo niyo yongira ubumwe abene gihugu. Aha rero mukazobona musitanteri ahengamiye kuri uyu canke uriya mu mafuti muze mumenye yuko atari ndongozi. Muze uce mubwira muti musitane umukuru w'igihugu suko yavuze yuko wewe niwe muvyeyi wacu ntuhengamira hacanya. None raba urabigize reka rero tumwandikire tukurege. Nimuze mwirirwe muraji wanje murabwira buramatari. Ubu abene gihugu bakanuye. Ubu si vya kera byo kurenganya uko ushaka. Urenganijwe ubu unaha bari musitani hakurenganije. Nico gituma uburongozi kungira ubumwe kukwereka karorero. Aha musitani ni yaba atazi no kurima n'igitunguru none yo kwigisha abene gihugu kurima ibitunguru gute? Ni yaba atazi korora n'urukwavu yo kwigisha abene gihugu korora urukwavu gute? Bane ba mama ubu turi ku rugendo. N'urugendo rumeze nka rumwe rwa bene Isirayeli bagenda mu gihugu cy'isezerano, igihugu cy'amata n'ubuki. Natwe turiko tugenda tugana igihugu cy'amata n'ubuki. Nagira ndababwire rero amategeko amwamwe umuntu ategeza kumva. Bene Isirayeli bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka imfashanyo. Ntibasubiriye ngo none kare bararonka imfashanyo. Barya mana batakoze ikintu na kimwe bicaye bagaca bahamana bakinywera amazi kandi ari mu bugaragwa. Muga bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka imfashanyo. Bacabwe bati ubu muzorya ivyo mwirondereye muri iki gihugu. None natwe tubimenye imfashanyo mufute mu mutwe kuko aho twahere turonka imfashanyo twarigeze dutera imbere. Kuva mu 2015 bahagaritse imfashanyo. So tubonye amazu meza. So tubonye abene gihugu kwashiyagiye. Ibaze twari dugwaye kwashi turonka imfashanyo. None kuvigiye ko tutagwaye kwashi. Vyerekana yuko imfashanyo ntiteze imbere umuntu. Mu bimenye turi ku rugendo ntihagire umuntu atungwa no gusaba. Hari abantu bazobigisha nabi. Hari n'uvuga ngo Imana twayiha ikibanza ca mbere rero. Ngo ngira ndabahende kugira mu babakene. Kumwe Shetani yahenda Adamu na Eva ngo nabakene. Hariho uwo muzokumva nko bakubwira ngo handitswe ngo nimusabe muzoronka. Ngo Matayo 7 ngo nimusabe muzoronka. Imfashanyo ntigeze iteza imbere umuntu. Muze muraba umuntu atunzwe no gusaba ntigera atera imbere. Ni nk'umuntu atunzwe no kwiba. Umuntu harya ivyo atakore ntashobora gutera imbere. Utegerezwa kurondera wewe nyene. Abo rero bazabwira ngo nimusabe muzoronka. Mumenye ko atari gusaba umuntu. Imana niyo yonyene dusaba. Muga mwishize wagira umuntu mukamugira ikimana ngo azompa. Ngurumva ngo leta ngo hariho umuntu haca kubwira ngo ubona leta bamariye iki ngo raba ingene mushonje. None umukuru w'igihugu azoza kurima iwawe gantuzewe. Mugara kubwira ngo umukuru w'igihugu mwiyamirize ngo raba inzara irabishe. Hari ababivuga bamwe biyicariye hariya mu bazungu. Nibo babivuga. Bajye bameze nka Shetani kugira ngo ucu uvuga ngo urumva rero tugumuke. Bene Isirayeli baraza akabagumura ngo tupfe twisubira mu Misiri mu magume ntuzewe mu buja. Hajya hari abandi bavuga ngo raba ngo twapfa twisubira muri ya magume twari turimwo. Iyo urenza amategeko ukagumuka nivyo wari ufise biragenda. Hari undi azoca kubwira ngo umuntu natungwa n'indya gusa. Akubwiye ngo umwana w'umuntu ngo niyavuga ngo uzocuhaga. Imana iradukunda mugabo nta mana irigera ikikubwira ngo ni wicare ngo ko turabajama ngo burere yicarire ngo uzorya uhage. Na bene Isirayeli bashitse Imana yavuze iti ndabashikaye muri ca gihugu c'amata n'ubuki. Nimwamara kubaka amazu meza. Imana yavuze ngo zoca ndabubakira amazu. Ngo nimwamara
kurya mu gahimba muri mwarima bizokwimbuka impene zanyu ibitungwa bito bito na binini binini nivyamara kurondoka nuvuga uzokorora simana izokorora ntiyavuze ngo camwicara rero ngo ubu muzorya muhaye mubanza gukora natwe rero twumve yuko urwo rugendo muri ubu Burundi twaramaze kubushikamwo dukore rero nitwarya tugahaga nitwamara kubaka ayo mazu meza meza ntituze twibagiraho Imana yadukuye basha ntituze duca tugira ngaho ngurumva ngo Imana ngo yaratujegeje ngurumva kugira twitwa abarundi ngo twarinze guca mu magume ngo rero twari turihe muri bukariho mu gitabo cy'abacamanza